igihe cyose Imana igomba gutanga intsinzi, igomba gutabara abantu bayo, igomba kumenyekanisha izina ryayo, igomba kwerekana ububasha bwayo, igomba kwishurira abantu kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana yahagurutse abahizi ikabakoresha iki nijyari umuntu ashobora guhagurwa mu gitigiri cy'abahizi. Niyo yakoze ibikorwa bidasanzwe by'ubuhizi, ibi akerekana ubutwari kurusha abandi bose. Uwo muntu arashobora guhagurwa mu gitigiri cy'iki yemeye kwiba amagara yiwe, yemeye kwiba ubutunzi bwiwe, yemeye uwo muntu arashobora guharurwa mu gitigiri cy'iki ibintu bine biranga ubuhizi. Icyambere, agira umutima nk'uw'intambwe. Icya kabiri, yamara ibyizigiro byo kunesha. Icya gatatu kiranga umuhizi, ntacudika n'abasi. Umuhizi ategerezwa kugira ukwizera. Ukutizera ni umwanzi akomeye cyane. Hari ikindi, uwundi mwanzi w'umuhizi ni ubwibone. Ubwibone rero ni bubi. Icya mbere twavuze ngo umuhizi agira umutima nk'iki uw'intambwe. Icya kabiri twavuze ngo umuhizi yamana iki ibyizigiro byo kunesha. Icya gatatu twavuze ngo ndacudika n'iki n'abansi. Ndacudika n'abansi. Umuhizi atanga gucudika n'abansi abapfuye. Yesu adufashe. Icya kane, umuhizi ntashira inkota hasi atarangije urugamba. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze cyane. Kugira ngo dushobore gukoresha neza umwanya, turabanza dusome iyi mirongo hanyuma tuze tubone gushishikara. Abacamanza igice cya 6. Abacamanza igice cya 6:11. Bukeye umumarayika w'Uhoraho araza yicara munsi y'igiti cy'umweroni cyari muri Ofura, cyari cya Yowasi Umwabiyezeri, kandi umuhungu wiwe Gideyoni yariko arakubita ingano mu bwato, baganiramo vino yimye mu kuzimu kugira ngo ntiyegeze Abamidiyani. Nuko umumarayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubarira ati Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishyura ati mugenzi, ntabwo Uhoraho ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubako? Kandi bya bitangaza by'iyo byose bazokuruza batubarira ibihehe, bati Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uhoraho yaritaye, yatugabuye mu maboko ya Midiyani. Uhoraho amwitegereza aramubarira ati genda uko inkomezi zawe zingana, ukiza Abisirayeli ubakure mu maboko ya Midiyani, ingabo zanje ngutume. Icyayi igitabo cya 2 cya Samweli igice 23:8 amanuka ku murongo 12. Ubundi umukozi w'Imana aturabire Matayo 11:12. Mugende murakurikirana, hari ijambo riza kwerekana aho ijambo. Matayo 11:12 azamuca gusomera kandi na Zaburi 108:13. Iby'ubuhizi ingabo za Dawidi zakoze. Aya niyo mazina y'abahizi Dawidi yari afite: Yoshebu Bashebeti w'Itakemoni, niwe yari umukuru wa bamwe batatu. Niwe yari akuriye
niwe yaraguriye icumu abantu 800 bahindikirana umunsi umwe. Uwa kabiri kuri we muri ba bahinzi batatu ni Eliyazari mwene Yodayi umwahozi. Yari kumwe na Dawidi igihe bahangara Abafilisitiya bari bakoraniye kubarwanya. Maze Abisirayeli bahunze, arahaguruka yica Abafilisitiya, ukuboko kwiwe kurateba kugwa ikinyanya, kumira ku ngota. Uwo munsi Uhoraho atanga intsinzi ikomeye, abantu baraheza bagaruka kuri Eliyazari bazanywe no gukoba imibyimba gusa. Akurikirwa na Shama mwene Ageye Umuharari. Abafilisitiya bari bakoraniye Ireyi ahari umurima w'inkore, nuko ingabo zihunga Abafilisitiya. Ariko we yihagararira muri wa murima, arawurwanira yica Abafilisitiya, nuko Uhoraho atanga intsinzi ikomeye. Umunsi w'izina bagati wo muri bamwe 30 b'abahinzi baramanuka bajya Dawidi ari muri bya senga rye Adulamu. Hari mu gihe cy'imbura, kandi igitero cy'Abafilisitiya cyari gishagaje ku mwonga Refayimu. Icyo gihe Dawidi yari mu isenga, kandi hari isabu z'Abafilisitiya i Betelehemu. Dawidi yumva akumbuye amazi yaho, aravuga ati coma nkabona uwoma ku mazi y'iriba ryo kw'irembo ry'i Betelehemu nkayanywa. Maze babahinzi batatu baca mu ngabo z'Abafilisitiya, bavoma amazi muri iryo riba ryo kw'irembo ry'i Betelehemu, barayazana bayaha Dawidi, ariko yanka kuyanywa. Arayabyagiza imbere y'Uhoraho, aravuga ati ewe Uhoraho, biragahera ko nokora indyo ndabe inywa amaraso y'abantu baheze amagara yabo. Nicyo cyatumye yanka kuyanywa. Ivyo nivyo byakozwe na babandi batatu b'abahinzi. Yabakoze cyane. Mbere Matayo 11:12 atagusomera Dawudi 8:13. Matayo 11:12. Mu gihe cy'abana abakizi gushika n'ubu barabanira ubwami bwo mu ijuru, ababandana banyakurisha umizi. Zaburi 108:13. Zaburi 108:13. Imana izodukoresha iby'ubuhizi, kuko ariyo izosiribanga abanzi bacu. Amen. Amen. Hano hari ijambo ryagiye riragaruka kenshi. Ubuhizi, abahizi. Nagomba muri uno mwanya tuvugane ku bikorwa by'abahizi. Ibikorwa by'iki? Abafite amakaramu andika. Ibikorwa by'iki? Ibikorwa by'abahizi. Ushishikaye kiriya gitabo cyato cya Samweli kugira ngo twasomye hepfo, uraza kubona yuko hariho n'abandi bahizi bashika kuri 30. Mbere barongeyemo n'abandi bose hamwe bagashika 34. Mugabo hagihagaruka cyane rwose ibyo bagiye barakora. Ibikorwa by'iki? Ibikorwa by'abahizi. Igihe cyose Imana igomba gutanga intsinzi, igomba gutabara abantu bayo, igomba kumenyekanisha izina ryayo, igomba kwerekana ububasha bwayo, igomba kwishurira abantu kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana. Yahagurutse abahizi ikabakoresha iki? Ubuhizi ni iki? Iyo tuvuze ijambo umuhizi ni umuntu ashobora guhagarara neza ashize amanga,
agahangana n'umwansi atabwoba akamugwanya, agahagararira ivyo yizeye canke ivyo atumbereye gushitsa kw'iherezo naho zogusaba no guheba amagara yiwe. Mbega iyo siguro yatahutse. N'umuntu ashobora guhagarara neza ashize amanga, agahangana n'umwanzi atabwoba akamugwanya, agahagararira ivyo yizeye canke ivyo atumbereye gushitsa kw'iherezo naho zomusaba no guheba amagara yiwe. Bibiliya iratwereka ya mu gitabo ca Daniyeli igice ca 3 ingene abasore batatu Meshaki, Shadraka na Abedenego bahagaze baravuga bati ntidushobora gusenga igishushanyo kuko bari ijambo ry'Imana ryo muri Kuva igice ca 20 yuko tutemerwa gusenga igishushanyo, tutemerwa gusenga ibigirwamana. Baravuga naho igitego ryashinzwe n'umwami ntibikura baza gusenga ico gishushanyo ciwe. Bati umvira rero, utabikora aratererwa mu kigo itabure ryaka umuriro. Baramubwira bati umvira mwana, Imana yacu tuyisaba turazi ishobora kubikora kandi nayo itobikora. Amen. Kandi nayo itobikora ntidushobora kuza kuvukamira no gusenga ico gishushanyo washinze. Uko ni kumuhiza hagarara neza. Umuriro baramuvugutira, baramuvugutira, barabateruka batumvira rero. N'ubu muravyemera batoya tugoba tubaterereye. Mbega barabatereye baraheba amagara yabo, baremera barapfa bagaterwa mu muriro. Mugabo washyize mu muriro baca basanga Yesu yabitangiye imbere. Haleluya. Niko ndavuga ku bikorwa vy'iki vy'abahizi. Niyo ari umuntu ashobora guhagurwa mu gitigiri c'abahizi, niyo yakoze ibikorwa bidasanzwe vy'ubuhizi. Ibi akerekana ubutwari kurusha abandi bose. Uwo muntu arashobora guhagurwa mu gitigiri c'iki, yemeye guheba amagara yiwe, yemeye guheba ubutunzi bwiwe, yemeye. Uwo muntu arashobora guharurwa mu gitigiri c'iki c'abahizi. Aya magambo twasomye mu gitabo ca 2 ca Samweli 23 catweretse abahizi barusha abandi ubuhizi. N'uyu yitwa Yoshemu Bashebeti, uwo jewe nise inshigwa rimenetse. Nimwibaze bahanganye n'Abafilisitiya, ingabo za Isirayeli zose zataye zahunze, mugabo batarahagarara afata inkota agwana nabo guhera mu gatondo, bariko baragwana ngo arikije inkota abantu 800 bamubangire igisasu. Ntiyarafise mitrailleuses, oya, yarafise inkota. Agakubita siduhuka bazose n'abamazi. Amen. Uwo n'ubuhizi n'inshigwa rimenetse. Icerekana rero inshigwa rimenetse ntatera igikorwa mu nzira. Igikorwa yatanguye aragishishikara kugeza gisozereye. Ndakwifurije kuba umuhizi. Bibiliya yatwara ubundi yitwa Eleyazari. Naho nyene babwiye kurwana n'Abafilisitiya, abise bateye ingabo zose zirahunga. Mugabo Dawidi aravuga ati jewe simba uko biri kose n'uko rugira simpunga. Eleyazari nawe ahagararana nawe. Amen. Ahagararana nawe aravuga ati ndagufasha urugamba kugeza tururangije. Ngo barabagwanya kugeza bose babamaze. Amen. Ahano hari n'ibanga ryo gufatana amaboko, ryo gushigikirana. Abakozi b'Imana dukwiye gukorera hamwe tugashigikirana. Amen. Kugira ngo Imana iheze ibikorwa muri korale, nuko muri iyo korale bahuza umutima bagakorera hamwe bagashigikirana. Haleluya.
Yesu yabwiye abigishwa ngo babiri cyangwa batatu aho bazaba bakoraniye mu izina ryanjye nanjye nzoba ndi hagati muri kandi ikibazo saba data cyose azongera gute. Ingorane dufite ishengero ry'uno munsi ni uguhuza umutima, aho kujya hamwe ngo turwanire hamwe dusubiranamo, tugatangura guterana amabuye, tugatangura guterana ibishanga, tugatangura guterana amajambo. Yesu atugirire imbabazi. Yesu atugirire imbabazi. Murabona ujya mushima uri hajya kugira ngo ujya ngoro ize yuzure hakenewe abahinzi. Reka murabyemera. Hakenewe iki? Hakenewe abahinzi. Haleluya. Ndabona Mose ari kumwe na Huri, ari kumwe na Yosuwa, maze na Aroni. Yosuwa amurika mu rugamba agenda kurwana, ariko kandi ngo Huri na Aroni baca nabo baduga ku musozi baduganye na Mose, baje imbere y'Imana ngo yatarika amaboko bakanesha. Mugabo hagera igihe ngo amaboko yiwe araruha, ngo baca barazana ibuye barasegura, maze baca baramufata. Umwe afata ukubavu, uwundi afata ukuryo, baguma bateruriye hejuru. Birivuga ngo uyu munsi Imana yatanze intsinzi ikomeye, Imana yatanze intsinzi yabaye cyane rwose. Kubera iki? Kubera habaye gukorera mu bumwe. Amen. Rero y'Imana igikorwa cy'Imana gikomeye gitera imbere ni uko haboneka abahinzi kandi bagakorera hamwe. Ndavuga ubugira gatatu muri abo bahinzi babaye abahinzi kuruta abandi n'uwitwa Shama. Uwa kabiri namwise iseruka rukanze kuko yaje kurwana na Dawidi, abandi bose bahunze. Shama namwise idatinya urugamba. Shama Abafilisitiya baraje gutera, hari umurima mwiza cyane, munini, mwiza cyane rwose. Hanyuma rero uwo murima w'ingore wari Lehi, ngo baraza kugira ngo bazitore, bazisarure, bazitware. Mugabo Shama birivuga ngo acaragenda ahagarara kuri wa murima. Hariho abandi b'abagwanyi b'ingabo z'Abisirayeli bose bari igitero kingana barahunga, baratabaroboka. Mugabo Shama acarahagara aravuga atari gupfa gukira, uyu murima ndawurwanira. Ndiko ndavuga ibikorwa by'abahinzi, ibikorwa byinshi kandi nawe n'umunsi Imana iguhuye. Amen. Bibaho arawugwanira kugeza naho inkota itewe ngo ukuboko kurambika imyanya, inkota irundira mu kuboko. Amen. Haleluya. Ngo arabagwanya kugeza bose bakinagiza. Uko ni kuri munsi ishengero ry'Imana, umurima w'Imana ukeneye abahinzi bahagarara neza bakawugwanira. Haleluya. Berekana ubuhinzi bakagwanirwa cy'Imana, bakaja ku mavi bagasenga, bakisondesha abandi bariko barajya, bakavuga bagasenga abandi baryamye basinziriye. Haleluya. Bagakesha imbere y'Imana, bateraniye igikorwa cy'Imana, bateraniye umurimo w'Imana kugira ngo Imana igire gute? Ikomeze ishengero ryayo. Bibiliya twereka igihe ngo Herode yari yishe Yakobo, maze ngo agomba kwicana na Petero. Birivuga ngo ab'ishengero bace bakora iki? Ngo baramusengera. Haleluya. Ndakuje ngo baramusengera. Imana ishita umumarayika araza, maze amaze kuza ngo aramusohoka ambwira ngo sohoka. Niyo yose ari mu kiga cy'akaburika, mu mwanya muto bakibwira Imana ko arasenga, bazabona ahagaze hagati yabo.
shengero ry'Imana irakeneye abahizi bayisengera. Amena, amena. Shengero ry'Imana rirakeneye abahizi bayisengera. Bibiliya twereka abantu batari bake babaye abahizi. Uravye Daniyeli yarerekanye ubuhizi mu kwanga gukurikiza itegeko ribi ryari ryashinzwe n'umwami Dariyo ryo kumusenga. Itegeko ryari rinyuranye n'ijambo ry'Imana. Usomye hariya mu Daniyeli 5:6 uzobona ingene yemera atangwa n'ubugobo bw'iki bw'intambwe. Mugaravuga ati ntibishoboka ndazi ijambo ry'Imana sinorenga ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Aremera araheba n'amagara yiwe. Uwo yerekanye iki? Ubuhizi. Bibiliya tubarira kuri Stefano ushaka kuzovuga cyane 5:5 yerekanye ubuhizi imbere y'urupfu rw'amabuye ntiyatinya gushingira intahe umwami Haleluya. Yerekanye iki? Ubuhizi. Bibiliya iravuga kuri Yakobo tubonere mu bajya mu byakozwe n'intumwa ingena yemeye ariko arashingira intahe Kristo aremera aracibwa n'itosi aremera arapfa kubera iki ariko arashingira intahe umwami Yesu. Bibiliya yatwariye kuri Gideyoni hariya mu bacamanza. Gideyoni ingene yatabaye abamidiyani, ingene yatabaye ubwoko bw'Imana akabukora no kwera abamidiyani. Bari barabagize abaja imyaka myinshi rwose, kandi nawe nyine ntiyibaza yuko byoshoboka. Muga Imana yamubwiye ngo genda wamuhinzi w'inkomezi kandi zoba ari kumwe nawe. Haleluya. Burya rero umuhinzi ntitubukura ahandi, tumukura ku Mana. Haleluya. Gideyoni nushobora gusoma uzobona ingene agiye kurwana n'abamidiyani agakiza akabakura mu nja akoresheje abantu 300 atarenga. Agarukana icyubahiro cy'Imana n'ubwoko bwayo. Bibiliya iratubarira kuri ba Yefuta todonagura ababaye abahizi ni benshi cyane bose. Nariyumviriye kuri Mose ingana Mose yerekanye ubuhizi mu kwemera kudaguhangana nande na Farawo. Akaja imbere ya Farawo ngo nje kubohora ubwoko bwa Isirayeli. Farawo yari iterabwoba. Farawo yari umuntu akomeye cyane rwose. Abantu bose baratinya Farawo, ariko Mose aremera imbere yiwe. Haleluya. Mbere y'ivuga ngo yashima kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo naho byamuha icyubahiro gikomeye cyane, ariko yendera gukengereka adarugoranwa n'ubwoko bw'Imana. Yarerekanye iki? Ubuhizi. Imbere y'uko dusonderera ku birango umuhizi sinorangira iby'abahizi usibye n'Abaheburayo harerekana kugeza 11 iby'ababaye abahizi mu kwizera. Abo n'uyu munsi barashinga intahe, ariko nagira ngo kuri Yesu Kristo umuhizi w'abahizi. Amen. Amen. Niyumviriye ingene yasize ubwiza bw'ijuru agasiga icyubahiro mu ijuru akambara umubiri urwara, umubiri uruha, umubiri ubona, umubiri. Niyumviriye ingene yemeye gutanga ubugingo bwiwe akabarirwa ku musaraba yikoreye ibyaha byacu kugira ngo aducungure. Usomye hariya mu Byahishwe Yohana igice cya 5 urabona ingene yacunguriye Imana amahanga yose. Arerekana ubuhizi. Haleluya. Ndabona igihe baje kumufata birevuga ngo arabegera arababaza ati muronderane. Bati Yesu. Muronderane? Ijeni. Kandi niba bamurondera abandi bareke bagenda. Amen. Umuhinzi ndatinya guhangana n'umwanzi, ndatinya guhangana n'ibihe. Haleluya.
barasubira n'abavugira kabiri muronderane batuturondera Yesu asaba murondera Yesu ni jewe nimumfate. Haleluya. Niwabo batabikunda hasi baragwa muganga barazuka muronderane twaba turondera ni jewe erega Yesu n'umugenzi kandi n'umugenzi atarubona. Amen. Hari ibintu bishika kuri bine biranga umuhinzi. Nibyo navuga dusozerere ko mwihangane n'abatwaye umwanya munini. Ibintu bine biranga iki? Biranga umuhinzi. Icyambere agira umutima nk'uw'intambwe, anakaza roho kama simba. Agira umutima nk'iki? Nk'uw'intambwe. Intambwe hari ibintu bishika kuri bine biranga. Icyambere igikoko gikaze, ni igikoko kidatinya igikoko na kimwe, ni ukuvuga ngo gishobora guhangana n'icyo cyose. Usomye ajya mu Migani 33 havuga ngo kuko iyo ari irusha ibikoko byose inkomezi ntibwira na kimwe mu nzira. Umuhinzi rero mbere n'intambwe, ni ukuvuga ngo yaba yiteguye guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose. Icya kabiri kiranga intambwe, intambwe ntirya icyo itiyiciye, ntirya iki itiyiciye. N'ubu nawe yaba yashoje ikagera ahantu ikabona umuzimu urambara yawe ko atari yo yawishe, nicyo bikoko ntirya. N'ubu ni igikoko kigendana amakenga, kiriyubara cyane. Ukuri k'umuhinzi ategerezwa kumera. Umuhinzi ntagenda aratora, umuhinzi ntagenda arivanga. Oya, amena. Intambwe ntirya iki ngiki. Ikigira gatatu kiranga intambwe ni igikoko kinyaruka cyane. Intambwe yashoboye ni ibirometero 70 ku isaha imwe, iriruka cyane. Mbere usomye hariya ko Bibiliya byerekana cyane bose n'ingore yoyo ngo irasimba ikagera kure cyane bose, nibo kinyaruka. Mwene majambo umuhinzi agomba kuba umuntu w'umwete. Umuhinzi nagomba kuba umuntu akwega ibirenge, ategerezwa kuba umuntu w'umwete. Haleluya. Umuntu abangutse. Ikigira kane kiranga intambwe ndikina n'inzoka. Nikina n'inzoka. Nigeze kubaza umutamu umwe ndamubaza kubera iki intambwe idakina n'inzoka. Ati irazi yuko inzoka yikwiranye mu maguru yayo irayikubita hasi, kandi yikomeye byo mu maragari ukayingira iragwa hasi. Kubw'izo rero intambwe ibonye inzoka ikiyihonyora, uko niko umuhinzi adakwiye gukina na Satani. Amen. 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 Umuhinzi rero agira umutima nk'uw'iki? Nk'uw'intambwe. Usomye Imigani 8 ku murongo wa 11 ku murongo wa mbere havuga ngo abagororotsi bagumya umutima nk'intambwe. Icyo ni cya mbere kiranga umuhinzi. Akaba turakabona kuri Dawidi, usomye yari igihe yarahanganye na Goliyati, ntiyatinya guhangana nawe, yahagaze nk'intambwe. Kure bose bahunze, ingabo zose zahunze, kubera ubu acaragenda na wa mugozi wiwe n'ayamage yiwe, acagenda agiye kugira gute guhangana nawe, kugeza aho abamwitegereza atari kugikura. Uje guhangana nawe, ati wowe uje mu nkomezi zawe, ariko nibyo mbonye mu izina ry'Uhoraho, kandi Uhoraho agabura amaboko yacu. Amen. Akandi rero turakabona kuri Nehemiya igihe yarahanganye na Tobiya na Sanibalati. Yababwiye ngo Uhoraho azotuma bigira gute. Bakobwa ko bidashoboka. Roya ijya ngo kuruwa kigazo nziza cyane y'Imana. Hari abantu babona ibishoboka. Jona yibona turayisengera. Amen. 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 Akararo turakabona kuri Yesu ingene
ingene atatinye guhangana n'urupfu byose Yohana 5:9. Icya kabiri kiraba umuhizi yamana ivyizigiro vyo kunesha. Twavuze mu cya mbere agira umutima mwiki, cya kabiri yamana ivyizigiro vyo kunesha. Nukuvuga iki? Mu kanwa kiwe haba indirimbo y'intsinzi. Hariho abantu mu kanwa kabo baba ari ntibishoboka, wabona ko bagirisha inama utinere baragongoye ibyo uriho n'ukene turimo ntibishoboka, mubona ko gukora ingoro y'Imana wewe muri monire ingana tugowe ntibishoboka. Umuhinzi yamara indirimbo y'intsinzi. Umuhinzi yavuze ngo uwara akaruru ejo ni umuhinzi yamana indirimbo y'intsinzi mu kanwa kiwe. Usomye mu gitabo cya mbere cya Samuel 10:6 urabona ingene Dawidi yabariye Goliyati. Yabariye ngo uyu munsi uwo warakugabuye mu maboko yanjye. Mbega ari bwamwica. Mu gihe abandi babona Goliyati ari iterabwoba runa akomeye, Dawidi wewe yabona yamaze kumutsinda akabona arabaye hasi. Amena. Uko ariko umuhinzi amera yamana indirimbo y'intsinzi, yamana indirimbo zo kunesha. Haleluya. Nehemiya igihe basenatari barati bariko baramukireka kugira ngo ubwo ruzitiro n'izo ntabwo butokuzuza mbere yabo muri muri bake cyane yababariye mu ikigo uwo bari badutuma bigira rose mwumvise umuntu w'Imana. Nta mesaje uzobona muri telefone yiwe yo gucintega abantu. Rero abantu bagenda baracintega abantu, hagera mu bikorwa bakabacintege, ugasanga tukavuga ubutumwa bwigisha abantu tubatanga amatangazo urabona amatangazo yacu bariko baracintega abantu. Yesu adufashe. Ndakwifurije kuba umurizo n'umunsi. Amen. Amen. Icya gatatu kiranga umuhinzi ntacudika n'abasi. Ntacudika n'iki? N'abasi. Nk'uko twabonye ko intambwe idakinisha inzoka, niko n'umuhinzi adashobora gucudika n'umwasi. Kuri we umwasi ni iki? Ni umwasi. Urabona Yesu igihe arageragezwa na Satani ari mu bwaragwa. Bivuga ngo yaramugerageza ubwa mbere, Yesu aramunesha. Aramugerageza ubwa kabiri, Yesu aramunesha. None abonye ko agashizeho n'ubwira gatatu, Yesu acamubwira ngo ni wowe wiki mva kwa Satani. Amen. Hakuna mchezo na gutsinda. Ingorane dufise uyu munsi ituma dutakaza ubuhinzi, tugira gute? Tuja gukina nande? Na Satani. Murabona Samusoni yari umuhinzi. Binakora ingene arashobora kugoza urwasa yabw'indogoba akarurikisha abantu 1000 ari umwe. Akagenda agafata imbwebwe 300 akabitondeka, agafata ibirito yaza akayifatanya agabitaza agaturira akarikira mu mirima y'Abanyafilistiya. Ubu niyo ari umunyamurenge akomeye cyane, ariko amaze gusina akajya mu byo gusinata, akajya kuba gusina na Delila. Ku iherezo yisanze ari umusimuzi muki kugira abasi. Amaso yose bagiruke bayanogoye. Umuhinzi ntasina n'abasi, ntakina n'abasi. Hari ibintu bitatu bidashobora kubana n'ubuhinzi. Mbere ni ibintu bishobora kuri bitanu. Ibintu bitanu bidashobora kubana n'ubuhinzi. Iyo kije ni umwasi. Icya mbere ni iki? Ni icyaha. Tubisomanya muri Yosuwa w'ikumurongo wa 4. Uzobona n'Abisirayeli bagiye kurwana n'agatagara gato cyane gatakara bakinagiza kubera muri wabo ubundi yakoze iki. Ndibuka ahantu hamwe
ni mu Burundi bw'ejo korale yahagurutse bajya mu mwanya kuririmba barabahamagara barava mu kibanza barashika imbere nta bitari batari bwaboneka aho hantu hanyuma rero ubwo hariho uwatona uwo yaratona ahagaze none rindira biranga iminota itatu irahera itanu irahera itatu irahera umukozi w'Imana ati musore mu kibanza bashabaye n'igenda bashobora gusoma barabahamagara ati mumbwire ukuri ntabwo muri wowe yakoze icyaha uwo nyine yagiye gutera korasi yari yarayasanga Imana ikiratiya icadira kawe korani yose uragicaho kubera umuntu umurinzi ntakira n'icyaha. Yesu adufashe, Yesu adutabara. Amen. Ndavuga ikigira kabiri, umurinzi ategerezwa kugira ukwizera. Ukutizera ni umwanzi akomeye cyane. Habaye gukekeranya uburinzi wamaze kunesha. Ibyo wasoma hariya mu guharura 14:22 uzobibonayo. Umuhinzi ikimwerekana n'ikintu kwizera. No muri Matayo 18 atwereka igihe wabazana Yesu baza gusengera wa muntu bari bamubazaniye yararwaye nibo batayibonye. Birivuga ngo uwo muntu uwo muvyeyi yazanye uwo mwana wiwe yaregeye Yesu amubwira ati abigisha bawe byabananiye n'abantu bahora babegera byabananiye gusenya imbubi iri muri hanyuma rero ashobora ati ntaco munyegere abandi kuvuga ijambo rimwe imbeho bitira mu kwamwe abigisha bamwe baramwegera baramubaza bati mbega kubera iki twebwe vyansi ashobora ati nta kindi ni kubera ukwizera guke kwawe ntushobora no gusenya abadayimoni mu muntu utari ukwizera. Icyo gituma abigisha bacakubwira bati ko biri uko nutwongera iki mbega uragomba ko nawe Imana ikongera ukwizera kugira ngo habe neza nk'umugi hariho Imana itaguye. Ikigira gatatu ni ubwoba. Ubwoba ni umwanzi akomeye cyane. Umenya kubwire umuhinzi yatiye ijambo none bataboneka abahinzi ayimuhinga ubutunga ari kwashira none bibaza ko harigihe hari amazu nk'uko hari amazu mugabo baraje bakagenda bakarara munsi y'ibiti bakanyagirirwaho umuhinzi natinya imbeho mugabo uyu munsi birakurira kuzuka mu mutwenzi ngo harakanye kandi wari ukwiye gupfuka ukaja imbere y'Imana ugasenga. Umuhinzi natinya inzara w'inzara yoyica oya iyo kiyo muradufashe neza tugaburira n'abantu Imana ibahezagire. Badata babuze ubutumwa atazundi Imana kurabaho atashemurirabaho barabujana bakamutereka munsi y'igiti ico bamuha gusa ni Bibiliya n'ingoma bagaca bagenda. Nta vyura ririho imvura yakamunyagiraho nyene akaborwaho nyene mugabo ntuhabwa ijoro ry'Imana. Amen. Umuhinzi natinya inzara, umuhinzi natinya imbeho, umuhinzi natinya kurwara. Hari abagabo no kwisondesha nocagwara nocapfa. Yesu adufashe. Hari ikindi uwundi mwanzi w'umuhinzi ni ubwibone. Ubwibone rero ni bubi. Ubwibone wasoma hajya Daniel 3:30 uzobona ingana bwarungitse ukati neza kudakumisha ibikoko kandi yari yakoze ibintu by'ubuhinzi mugabo agiye kuzirata agiye akavuga akabyitirira byose Imana ikusawa na mission speciale genda mwishamba. Ubwibone ni umwanzi akomeye cyane rwose w'ubuhinzi. Nico none mugambo mugire muri mbere wa mutima wari murinde umutima wicishije ubu. Haleluya. Umwasi akwigira gatanu n'ubunebwe. Ubunebwe butuma umuntu aho tubona basome Bibiliya adabutakaza umwanya kumarigara. Abona amazi b'ubuhinzi kandi ubwoba bw'Imana bw'ubuhinzi
kurwanya ubwoba ukemera guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose. Ikindi utegerezwa kurwanya ubunebwe. Reka ndabwire icya nyuma kiranga umuhizi kugira ngo dusenge. Ndace inkota hasi atarangije urugamba. Icya mbere twavuze ngo umuhizi agira umutima nk'iki. Icya kabiri twavuze ngo umuhizi yamana iki? Ivyizigiro vyo kunesha. Icya gatatu twavuze ngo ndacudikana iki? N'abansi. Ndacudikana abansi. Umuhizi atanga gucudikana abansi abapfuye. Yesu adufashe. Icya kane umuhizi ntashira inkota hasi atarangije urugamba. Twabonye akarorero kuri Eleyazari ingena yagwangezaho uko kwitoka kwa ibinyanya kugezaho kumira ku nkota. Yerekana ko habaho kwihangana. Umwiza wo kwihangana wandikirwa yavuze cya 32 yababwiye yuko bakwiye kwihangana kugira ngo bamara gukora izimana igomba babone kuzohabwa iki? Ivyasezeranye. Pawulo yandikira Abanyefeso yabibukije ibigwanishwa Imana itanga bishika kuri ndwi. Acarabwira ati ibigwanishwa muzambare mubigumye. Umuhizi ntashira inkota hasi intambara itagize itaraye. Yesu adufashe. Isi icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Ku bari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abaheza ijwi tusemerera.